Good morning, everyone. This is Audrey. Again, my name is Audrey. I'm from Burundi, Burundian born and raised, and Canadian as well. I'm currently living in Canada. I've been here for like more than 10 years, almost 15 years now, and I'm Easter Free owner. Like I said before, here in Easter Free, we'll be talking about finance, property management, which is real estate pretty much, and development of all those properties, technology as well. It will be what we're going to be talking about. But today, uno munsi ivyo tuza kuvuga, I've seen that many people are talking about ngene idollar ryamanutse, ngene idollar ryamanutse surtout novuga nko mu Burundi, mu gihugu mvamo personnellement. Donc abantu benshi bariko baravuga ati idolari ryamanutse, uravye Canadian dollar yoyo ikurikira ntuze ya USD nyene rimanuka canke riduga. And what is it happening exactly? What's happening? Ni kubera iki all of a sudden nk'idolari ry'amanyamerika ryahora nko kuri 7600, 7200, 7300 rishobora kugabanuka all the way rikaja kuri 5100 canke 5200. Mu gihugu nk'Uburundi, turazi economic policy y'Uburundi, turazi the whole economy y'Uburundi, turazi ama reserve yo muri BRB ngene peut-être yoba angana, turazi production y'Uburundi, turazi PIB y'Uburundi ngene ingana, turazi industrie touristique ngene ingana, turazi les facteurs géopolitiques z'Uburundi, n'ayandi ma facteurs yose menshi yoba contribuwa kugira idollar riduge canke rimanuke. Alors kugira umuntu abivugeko neza specifiquement, atakuvuga ngo harimo ama bias canke uriko urahengama uvuga gutya, ubivuze neza professionnellement, d'une manière économique yo muri business. Icambere na mbere ubanza ukaraba idolari iyo riva personnellement, professionnellement, riva muri USD. Bon, n'amanyamerika. Amadolari ava mu manyamerika. Alors, en grosso modo, kugira none amadolari y'amanyamerika amanuke canke aduge nibiki biba? Qu'est-ce qui se passe? Ndiko ndashiramo juste mot de passe muri telefone yanje. Qu'est-ce qui se passe exactement kugira idolari rimanuke muri Etats-Unis canke riduge? Nibiki bihereza agaciro iryo faranga ry'ama USD? Premièrement, urabe iyo riva. C'est quoi? Hariho icambere monetary policy, hariho l'économie, la policy monétaire ya Etats-Unis, hakaba les réserves fédérales ngene bavyigenzamo mu gufata ingingo iyo bamanuye intérêt canke badugije intérêt. Hakaba l'économie en général ya Etats-Unis, hakaba aussi n'ama facteurs géopolitiques n'ama foreign policies as well. Ivyo vyose biratuma idolari rishobora kuduga canke rikamanuka. Alors, pour le moment, en général, idolari muri Etats-Unis naryo nyene ntiko riraduga, parce que uravye les facteurs politiques za Etats-Unis, ukaraba les investisseurs, est-ce que abantu bunye bari confident enough yo kuja kuinvestisa muri Etats-Unis? Est-ce que ibindi bihugu Europe cankwe ibihugu vyo muri Asie, Ubushinwa, cankwe ibindi bihugu vyo muri vy'Abarabu, Qatar, Saudi Arabia, donc ivyo bihugu vyose bitunze, est-ce que ubunye biri confident enough yo kuja kuinvestisa muri Etats-Unis? Aho onye tuca dusubira tukaraba en fonction y'ama tarif, les tarifs zabaye implemented ku bindi bihugu, vyagenze gute, bimeze gute, kubera iki hari izo tarif zicontribuwa, zungura iki le pays, canke c'est quoi le rapport avec ça et la valeur y'idollar ryonyene ry'abanyamerika. Ukaca uraba foreign policies ngene biriko biraba, ibintu imigenderanire
géopolitique ya Etats-Unis n'ibindi bihugu. Etats-Unis pour le moment uno munsi uravye ngene imeze iriko mu ma conflit yose ariko araba kw'isi notamment nka ziriya zo muri Gaza, Israel, Ukraine, Etats-Unis irimo. Ce qui fait que aba investisseurs baza kwinvestisa muri Etats-Unis kugira economy growing, then iproduise amadolari menshi kugira agire agaciro au niveau mondial, ntibiriko biraba pour le moment parce que hari ico bita uncertainty. Donc abantu ntibari certain y'ingene ibintu biriko biragenda, ntibari certain ya politique economique, numva ntibagitrustinga cane gose Etats-Unis ku buryo bokwinvestisa bagafata imitahe yabo bakayinvestisa muri Etats-Unis, then ikageneratinga economic growth kugira ayo madolari ashobore kuronka agaciro. Ikindi kintu naco uvuga ni inflation iriko iraduga, iyo iriko iraba high, urumva hataje aba investisseurs ukaduza amatarife abantu ntibinvestise bagatwara business zabo ahandi hantu, ni ukuvuga yuko à un certain moment haraba inflation rero taux d'inflation imaze kuduga, ça veut dire que la valeur monétaire nayo nyene ica itangura kugabanuka, bica bituma na performance économique nayo nyene igabanuka. Performance économique notamment ni production, ni exportation, ni importation, ni tous les échanges n'ama trade ahaba entre les pays et les autres. Ivyo navyo nyene bica bigabanuka, haba déficit. Ivyo rero bimaze kuba gutyo, ce qui fait que le dollar en soi iza kumanuka nayo nyene. Voilà. Donc en général ni ivyo uravye instabilité politique ya États-Unis par exemple, ukaraba en général l'économie, performance économique ya États-Unis, ukaraba les réserves fédérales ingene bariko baritwara muri economic policy, interest rate and all, n'amatarife n'ingene Etats-Unis iri involved mu ngwano zimwe bituma aba investisseurs bataba confident enough yo kuza kuinvestisa muri Etats-Unis. Alors ivyo bibaye, les investisseurs bava hirya mu bihugu vyose. Etats-Unis n'igihugu tradinga cane n'ibindi bihugu, kiragura naco nyene kigashora, hama n'abandi bakazana ivyo bagurisha muri Etats-Unis. Ivyo rero bibaye aba investisseurs batanguye gutwara business zabo ahandi, ni ukuvuga yuko economy ntiperforminga neza. Economy itamaze guperforminga neza, la valeur monétaire ya dolari riragabanuka, urumva ubuguzi bw'iryo dolari buragabanuka. Alors ivyo rero tumaze kuvyanaliza tukaraba en général USD, icotuma USD igabanuka, ni biki biriko bishobora kuaffecta Uburundi vyotuma twumva ko agaciro k'amafaranga y'amarundi par exemple kaduze par rapport ya dollar. Ikintu ca mbere mu Burundi gishoboka kugira ivyo bintu bishoboke, parce que turazi politique monétaire y'abarundi, turazi tout ce qui est géopolitique mu Burundi, production et tout ce qui est en rapport avec ivyinjiza amadolari mu gihugu c'u Burundi. Ibintu bibiri vyonyene bishoboka nuko soit haje aba investisseurs mu Burundi benjectamwo amafaranga, bazana amafaranga y'agaciro bayinjecta muri economie Burundi, notamment ivyo dushobora kuvuga ni muri secteur ya energie, muri secteur y'ubutare, kuko turazi ko mu Burundi muravyumva mwese yuko hari ubutare mu Burundi. Donc hashobora kuba haje aba investisseurs benjecta amafaranga muri economie y'u Burundi, bigatuma amafaranga y'amarundi agira agaciro par rapport ya dollar, kuko dollar pour le moment uraribona no au niveau international ririko riragabanuka kubera tout ce que je viens d'expliquer biriko biraba muri Etats-Unis. Alors ico ne cambere cotuma amafaranga y'amarundi aduga agaciro par rapport yuko twahora tubibona ubwa mbere. Icambere ndagisubiremo, les investissements twaronse des investisseurs bavuye ahari hose, naho twavuga muri Congo par exemple, bazanye amadolari baje kuinvestisa pour objectif quelconque, ashobora kuba ari ubutare, ashobora kuba ari energie, ashobora kuba ari muri agriculture, ashobora kuba ari muri l'infrastructure, ibintu vyose boba baje kuinvestisamo mu Burundi bakazana amafaranga y'agaciro y'amadolari.
ivyo birashobora gutuma amarundi aduga agaciro paraporo ingene yahora avunjwa kw'idolari. Ikindi kintu naco gishoboka ni ingene ekonomi y'Uburundi iriko irigenza, niveau de production y'abarundi, ingene ekonomi iriko iravyigenza. Est-ce que inflation iriko iragabanuka, iriko iraduga? Iriko iragabanuka parce qu'il y a des investisseurs baje bazana amahera y'agaciro, then ekonomi ikaba iriko yigenza neza y'Uburundi, bavyita mu kirimi ca business performance economique, biriko bigenda neza, aho onye turashobora kubona yuko amafaranga ashobora kuduga as well, amadolari akamanuka, amarundi akaba kuri to tugeze kuno munsi. Alors tuvuze ati ekonomi iriko yigenza neza, tuba turiko dushaka kuvuga iki? Production, est-ce que niveau de production yarabaye élevé? Niveau de production, ivyo twahora dushora mu mahanga bituzanira amafaranga y'agaciro vyarogmanse, vyarabaye vyinshi. Donc ico ni ikindi kintu ushobora kuvuga ati amafaranga y'agaciro amarundi yaduze, ubu idolari ryamanutse mu Burundi. Donc c'est l'investisseur yaje yinjecta amafaranga muri ekonomi y'u Burundi, azazanye amafaranga y'agaciro. Ikindi ca kabiri ni economy, performance economique, niveau de production yaduze i Burundi, turiko turagurisha ibintu vyinshi hanze bituma amafaranga y'agaciro yongerekana mu gihugu, therefore amarundi nayo nyene akaduga agaciro. Ikindi kintu naco ni les facteurs politiques z'u Burundi zoba ziriko zirugurura imigenderanire n'ibindi bihugu, bakaba bariko bavyitwaramwo neza ata igihugu bafitaniyeko conflit, bigatuma aba investisseurs en même temps baza mu Burundi kuinvestisa, bituma ibintu bigira agaciro, canke Uburundi bukaba bwatanguye gushora ubutare bubujana mu bindi bihugu, hama bukaronka ayo mafaranga y'agaciro. Uko ayo mafaranga y'agaciro yongerekana, niko n'ingene ivunjwa ryayo rimanuka par rapport ya to vyahorako. Ikindi kintu naco umuntu ashobora kwibaza ni nka ntuze ya politique monétaire ya BRB. BRB irashobora kwanaliza tous les agrégats économiques, ikavuga ati ok, est-ce que tugiye kuduza intérêt par rapport ya ma réserve dufise, canke intérêt iragabanuka. Donc en fonction de tout ça tukabishira hamwe, bibaye favorable et positif ku gihugu c'u Burundi, ni ukuvuga yuko amadolari aragabanuka. Alors qu'à cela ne tienne, le très important nuko biba sustainable, il faut ko biba bigumaho. Urumva, il faut ko Uburundi buba buri capable yo kumainteninga iyo performance économique au niveau y'ibituma amadolari amanuka agaciro par rapport, pana kumanuka agaciro, avunjwa neza par rapport yuko vyohera, par rapport yuko vyahora. Donc il faut que performance économique iguma iri mainteni, ku buryo à un certain moment tutiro tuva yuko habaye iyindi hausse y'ivunjwa ry'amadolari kubera twayabuze, peut-être bagiye kuyagura ibitoro hanze, cankwe hasubiye kubura, cankwe hari kutumvikana kw'igihugu iki n'ikindi mu Burundi. Donc ivyo vyose, ce qui est important c'est pas que idolari riko riramanuka mu Burundi, ni kumainteninga iyo performance économique monétaire n'ama policy bijana n'abo ba investisseurs kugira baguma baza mu Burundi, ku buryo iyo dolari rizoguma riri stable. Stabilité monétaire y'amafaranga y'amarundi akaguma ari stable à long terme. Urumva, iyo uncertainty y'abantu baja, kuko nk'ubu mu Burundi ikica kiba, abantu barashobora kuvuga ngo ibiciro ngo vyamanutse rero ko idolari ryamanutse. Non, c'est pas ça. Iyo shit libre iza den kugucyanye, hariho abakomerçant, hariho abadandaza baba baraguze ibintu, bagiye kugura ibintu bavunjije kuri to iri très élevé. Ivyo bintu bije mu Burundi, wowe en tant que Burunde ntuzoza kubigura, you not going to buy for less, ntuzoza kubigura amahera makeya parce que bo bavunjije kuri menshi. Tu dois acheter kuri même prix, même voire plus kuri ya to bavunjako. Alors mugabo bazoza kuja kugura ubu unye ryamanutse, ça va, bizogabanuka kuri bo, no ku munyagihugu yumva akantu gatoya kabaye allege. Mugabo si bitabaye mainteni, si c'est pas mainteni, iyo performance itabaye mainteni à long terme,
ça va perturber l'économie, ça va perturber ma consommation, acaba ico bita speculation muri economie, ugasanga abantu bamwe bamwe bariko baraspekira ku nyungu z'umurengera kubera uko kuntu idolari ritari stable mu gihugu c'u Burundi. Alors, nivyo nashaka gusigura en general kugira abantu bose bumve igituma idolari ishobora kumanuka canke rishobora kuduga bivanye comparablement ya monnaie locale, surtout au niveau du Burundi. Merci beaucoup à tout le monde. Mon nom c'est Audrey encore. Je représente Eastafree TV. Eastafree is a company, it's a consulting company, and we talk about finance, we talk about real estate, we talk about technology as well. So if you like my video, or if you like what I'm talking about, if you have a question, do not hesitate to ask. You can comment, share, and subscribe to the channel. We'll be more than happy to answer your questions. Thank you, everybody.